Bisa tiana igihugu cyawe cy'Uburundi, igihugu cy'amavuki. Je nyumva fresh, niho nataye uruzogi. Urumva igihe cyose rero byo mu gihugu cyanyu utegezwa kuryoherwa. Imyaka ingahe utari mu Burundi? Imyaka indwi yarirangiye. Imyaka indwi yarirangiye. Kennedy ngo nawe gatoya. Imyaka indwi yarirangiye. Ntashitse ngaha. Ariko impamvu kuba waje Kennedy arimo. Impamvu kuba naje arimo. Ni wampagurukije no. Urashaka kuramutsa ariko baradukurikirana kuri FTV na Best Friend TV ukarabara. Hello my people, hello everybody, bakunze bacu ba FTV Desa 57, bakunze bacu ba Best Friend TV nkuko mudukurikirana ishobora MC Delaneje bakutoka Daso. Turi gutata cyo Burundi, turi isaha zitatu z'ijoro n'iminota 3 aho twaje kwakira umuryango wa managere wa Family Fighters Company aho usanzwe uvuye mu gihugu ca America uje hano mu gihugu cyo Burundi. Ukaba rero waje uje gushigikira umwe mu bana biwe bagiye guteretse ku muryango, bagiye gushinga gwabo, bakaba bavuye mu gihugu ca State baje hano mu Burundi iwacu kugira ngo bashobore gushigikira umwene wabo. Muri kumwe na MC Delaneje behind camera Rene Ratich kugira ngo mushokoro nka amwe mu masanamu ari update nkuko mubibona. Rero turi kuri airport ikibuga citiriwe Melchior Ndadaye mu gihugu cyacu cyo Burundi aho tugomba rero tubakire umuryango wa managere wacu. Musanze muzi ko managere wacu ari umwe mu bagiye baritanga cyane kugira ngo bashobore kwitanga ibintu bigende neza. Turabakunda cyane. Let's go camera. Bisa tiana Thank you, man. You see? Ilo. Ega fotozi.
Yes guys, nkuko nabivuze rero turi kuri airport aho twaje kwakira umuryango wa big manager, turi kumwe n'umwe mu misore novuga ko ejo nahazosaza zoro nk'abamugwanirira. My brother, meze neza? Meze neza cyane. Karibu cyane kuri FTV Desa 57. Asante sana. Wimva gute kuba ushitse mu gihugu cyawe cyo Burundi, igihugu cy'amavuki? Je nyumva fresh, niho nataye uruzogi. Urumva igihe cyose rero byo mu gihugu cyanyu tegezwa kuryoherwa. Imyaka ingahe utari mu Burundi? Imyaka indwi yarirangiye. Imyaka indwi yarirangiye. Kennedy ngo nawe we gato. Imyaka indwi yarirangiye. Ntashitse ngaha. Ariko impamvu kuba waje Kennedy arimo? Impamvu kuba naje arimo. Ni wampagurukije no. Urashaka kuramutsa ariko badukurikirana kuri FTV na Best Friend TV ukarabaramutsa muri rusange. FTV 257 kabisa. Okay, ndabaramukije cyane. Yeah. N'umusore wanyu kabisa. Afise amazina menshi cyane. Kandi uri n'umuririmbyi. Muririmbyi ni umukinyi w'umupira. Urumva byose afise amatara menshi Imana yamuhezagije. Rero mwakiriwe n'umuryango, abantu bisinzi baje kubakira, ndetse uri kumwe na papa, uri kumwe n'abasista, uri kumwe n'inshuti muri rusange. Wiyumva gute? Umunezero wawe ufise no wahe? Akajambo kuri mama mwasize hariya, ndazi ko nawe nyene yari yifuza gushika ariko bitakunze. Akajambo mva mubwira nange kumuremesha ni kiri mu mutima wawe tumenye cyane so right now. Akajambo kamwe kubaje kudutegera, ndashimye cyane, ndaryohewe cyane kuba ndababonye. Mari bahezagire kuza kutwakira n'iteka. Akajambo kamwe nako kuri mama nawe twatwifuje nawe ko yoshika, ariko kumvo izina ziriya ntibyashoboye gukunda. Ariko nawe ahari yasigara dusengera, kandi ikindi naco nawe ari kumwe natwe. Igihe cyose tuba turi kumwe. N'umubyeyi wacu twamiza ko mutima igihe cyose. Asante sana. Nibaza ko ibi bihagije, reka tugerageze kuyagisha abandi. Tugushimira cyane ku mwanya duhaye my brother. Murakoze cyane. Karibu cyane mu gihugu yawe. Ni nayo. Nsumutonto. Mumeze neza? Maku. Murara ngamwe bwerera aho. Mufotore naje. Inyama wani. Ni bon. Meze neza. How was that trip? Mama ndine bari hera abungiye. Je suis taillé.
nuko Rene Mr. Goragoza Inyama wani. Yes sir. Imana
uri Imana uhoraho ijambo ry'umwana w'umuntu mwami turabasengeye Mana kugira ngo mwami